Hatanguye kuri uno wa gatanu Kigarama ihuriro ry'Abanyamitahe rizomara imisi 2. Ibikorwa vy'iryo huriro vyatanguje icese na President Evariste Ndayishimiye. Abanyamitahe bagera ku gihumbi bavuye mu mihingo y'isi itandukanye nibo bagitavye. Intumbero yaryo no kubahimiriza ngo bazane imitahe yabo hano mu gihugu kwa Ntare. Ivyo navyo vyinjira mu mbona kazoza y'igihugu 2040-2060. Dutandukira inkuru nyamukuru nayo. Umugenzo wo guhera mu mahanga wagwiriye mu Barundi mu baja kuronswa inyigisho mu makungu. Hari umukozi wa Reta akomeye mu bushikiranganji bw'indero aheruka guheba akazi ahitamo kutagaruka mu Burundi. Aho rero yari yagiye mu rugendo rw'akazi mu Bubirigi. Ingenieur Germain Ndayishimiye yahora ari umuyobozi mukuru w'inyigisho z'imyuga mu Burundi. Uyu munsi twifuje kurabira hamwe ibijanye no kunyururira mu makungu ubutakigaruka bibandanye bigwira. Mwiriwe neza, ni David nizere komeze neza. Ibijanye no kutagaruka k'umuyobozi mukuru w'inyigisho z'imyuga mu Burundi vyagiye habona kuri uyu wa mbere itariki 2 Kigarama, aho umushikiranganji mu vyajejwe harimwo indero yasohoye ikete rigena umusubirizi wiwe. Ngo ntawe ari kwibaza ko mu bushikiranganji bw'indero umuntu wo kuri urwo rwego yobonera akaryo ko kunyika ari mu rugendo rw'akazi i Buraya nkuko vyandikwa na RFI. Ati sijya mbere canke irya nyuma, ivyo bivugwa n'umwe mu bajejwe imigenderanire n'andi makungu. Ivyo birakunze gushika iyo habaye urugendo rw'akazi mu bihugu vya Buraya na Amerika. Aributsa ko hamaze kuboneka n'abajanye n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntibagaruke. Ikindi kandi sabakozi ba Reta gusa barondera kuva mu gihugu c'amavukiro. Tugarutse kugwaruka hoho abaganga amajana eka mbere n'intwaza ngabo zigera mu mamirongo baragenda mu nyigisho zibera mu makungu ntibagaruke. Aha two kwibukanya ko hariho n'abaje guserukira Burundi mu nkino ntibagaruke. Benshi bavuga ko bahunga ubukene canke ihungabana ry'ubutunzi rigejeje habi Burundi, aho naho batavuze kahise kabi. Ivyo byose bigatuma bifasha gusaba ubuhungiro. Kubw'umwanditsi wa Yaga ngo uravye inzara iri mu Barundi agashomeri ukaraba n'ingene n'abafisa akazi bashake babe baraminuje bahembwa intica ntikize ngo kuja hanze ukaha umuti waherayo ntibikiri ikibazo co guhitamo. Avuga ko ahubwo usanga umengo niyo nzira yonyene umuntu afise ngo yizere ko yobaho neza. Ariko uwo mwanditsi nyene mu kindi gisomwa aributsa ko nk'utumiwe mu nyigisho akagenda ntagaruke aba yisha amahigo y'abandi bari nyuma yiwe, ngo akaryo bohaye abandi Barundi barakabima. Namwe mudukurikira tubwira uko muvyumva muri commentaire. Dutandukira inkuru ngufi. Hari amahoteli n'ibindi bibanza vyugawe vyagirizwa gutera irandagata y'ikiza c'ibihara vy'inkende mpox muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Ibibanza vyafatiwe iyo ngingo ni 25 harimo n'amasengero hamwe n'amazu y'uburiro. Mustanteri Ernest Niyonzima yafashe iyo ngingo asaba komiseri w'igipolisi hamwe n'abajeje intwaro gufasha mu iyubahirizwa y'iyo ngingo. Yibutsa ko imibonano mpuzabitsina iri mu bintu bituma iyo ngwara irandagata cane. Hari abantu bashika 143 bamaze kwitaba Imana bivuye ku ngwara itaramenyekana yateye mu bumanuko bushira uburengero bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kwango. Ibimenyetso vy'iyo ngwara ni ubushuhe, gucika intege, kumeneka umutwe, ikabangamira cane abana barenze imyaka 15 be n'abagore. Mwomenya ko igihugu ca Kongo cabangamiwe cane n'ingwara y'ibihere vy'inkende mpox. Abarenga 39,000 baranduye, abashika 1000 nabo irabahitana. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru yasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.